Media pito. No. Umviriza kwanza ndakubarira. Ndishangazi wa INYISHU media. Umviriza koreka gusa. Bakunzi ba INYISHU media jaba abantu bancanganije vre. Wakarasi baho barica baricaye. Wamuga. Kandi umviriza nakubwira. Bantu ntare. Mubuti bandanko umviriza wanzuze. Umviriza nice umviriza. Ni wa mugani bavuga ati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Inkuba zibiri ntizisangira igicu gute? Hari umwana fase aguma akuga kwanze. Baturindi. Umviriza. Baturinde nahe ndakura. Umurabwira ikintu nyamufise amafaranga hari. Umviriza kwanza. Ufite amafaranga si ari wowe kuya kwejiwe je n'ukugani. Manza ubahe kwanza. Sina nk'umuntu asusuka mu nyambu nyubahanyubasiye. Nice manza icara kwanza. Anda yakomba kaso ritaba. Icara kwanza. Uriko uravuga gusuzugura igitsina gore ariko uriko urafata ikindi gitsina gore kandi musanze mushi mufata mu izosi. Icara nakubwire ntarecara. Mu buzima ndankumuntu asuzugura jewe nyubaha nkuko ndakubaye tubwire. Kibazo nanje nta muntu yiyubaha nta muntu ari yiyubaha akora ibintu nkibi imbere ya kamera. Nze imisi yose nagiye bakanuka abantu. Warigeze ubona tugwana n'abantu imbere ya kamera. Ariko Sali bakunzi ba INYISHU media mumeze fresh muri good mumeze fresh so ni jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera behind camera ni bobo mu cameraman wacu mushasha ariko aravyifatamwe neza cyane nkuko mumbona ngandi kumwe na za nkumi zacu zibiri mfise nice Mr guharanira igitsina kobwa gishaka kwisuzuguza kumwe na Mr nice mvuze Mr ni madam nice. Umbize ntenda kubwire banyita mama wa Kuri TV umukobwa hananira igitsina gore ahananira abakobwa bisuzuguza kandi umbize ndakubwire nare umviriza oya Tamwe kwinjira muri wa Kuri TV niwe bitwa mama kwanza jewe ndi umukobwa wa Oya ibintu nicyo bikata bakuzi ba INYISHU media ibintu navyo dukata so umviza rero nice bobo kata umviza nice tuganire kako twenga navyo dukata bakunzi ba INYISHU media bavyumvise turi kumwe na mama wa Kuri TV turi kumwe kandi INYISHU media sivyo ni heza urabona ntabwo ndabanze kuramutsa bakunzi ba INYISHU media mama wa Kuri TV tuzi ko ari Sauda undi mama wa akesa sasa bakunzi ba INYISHU media ngandi kumwe na mama wa Kuri TV ndi kumwe kandi na mama INYISHU media ntabwo ndi ku mama wa Kuri TV nzi ni wa Kuri TV cyane nachimaze ko ndabimenyera sivyo Kuri TV ziri Sauda ni Sauda ibi bintu akesi nawe tuzomushaka tubwigere uyu nawe ari mama wa Kuri TV so ugo rundi rusaku tugiye kuronka kuko refa kwera koze muri Kuri TV cyane n'abazi mu bafasi mu ngwati mwamaze kumenyera nahise akora ibintu bibi nakoze hafi menga deza nkora biganira muri waka umva fucking yet menyere I'm so sorry Prito ni mama wa INYISHU media yigira pirate photocopy ngo muri INYISHU media no mama usijidanga nakubwire noneho ntabwo ndiko ndihenda wamaze kuvuga yuko uri mama wa Kuri TV jewe ndi mama INYISHU media Prito ntabwo wa Kuri TV nakudiye sivyo nafasi turi muri kambu yasigiye yibona ufise amafaranga ni hari iwanyu sije kwiwanje icamena kubwira wewe umviriza Shafanini so umviriza kwatinde nare kira kubwira wewe je mu buzima sintinye umuntu ndubaha umuntu uvuga tufise amafaranga prince bave muri Belgique wewe ntuzabana bamve muri genda hiyunye pana so bakunzi ba INYISHU media ngandi kumwe n'abakobwa babiri bancanganije umwe aratwenga urasiye fasi asigangara ko bintu byinshi defense mu buzima ndankumuntu asuzuka nk'umunanyuba prepre nyamba wigira uri wa euro excuse me nyawogiye umuntu wa euro gira down apana imbere yanje jewe nice sibyo uko no gukubita ivyo ngo ufise amafaranga kugenda uko anyitwa nk'inta ba convocation asigangara ko muri biro yigira ngo niwe ufise amafaranga hari apana kuri jewe apa kwijewe none Princia ivyo none akuvuga ko ndazi wewe waravuze amajambo menshi uravuga ati jewe vraiment
muri inyishu media ndashaka guhindura mpindure change no guhindura ariko ati angaho jewe nibangara ko man guys banyitwa nice uwundi wumvise ni photocopy kandi ubwire wowe umviriza wana yazidire izo yigira afite amafaranga icara kwanza Princia none ibi nice avuga yabikuye he byagenze gute meda ko bazi ikintu kimwe ariko aramura ko kubera ko navuze ngo ndi mama inyishu media uyu mwanya abwiye abakunzi ba inyishu media n'abakunzi ba Karayi TV ko nawe ari mama inyishu mama wa Karayi TV sivyo sinzi ikintu uri uramiga ko wewe maze ndire nice ndakuzi uvuga cyane maze ndire ko naye bazindira kubwire mu buzima ndankumukobwa muginze nyangara ko nyamba avuga tufise amafaranga ni hari wowe sijewe kandi umviriza nakubwire Prince ufu nyamba muri Belgique je ndo mu Burundi no kwereka indero tumaze kuro izo wigira ko tiru izo yigira ngo umusazi je nanje icara kwanza reka ndakubwira ikintu kimwe je reka mbwira abakunzi ba inyishu media je nararezwe je narize sico sindico kimwe nuyo sivyo arindira kwanza wewe uri mama wanyishimeze nkande wewe subivuze Pito nyamutize Pito nyamato utirimi refansi aje yigeze ngo mama ngo wanyishimeze umviza ururimi ruratere nganga aracibwa apana gutwenga umviriza ururimi ruranyerera sivyo gusa icyo mugira ati jewe ntibangarako mama nice umukobwa harani ni igitsina gore je ntibangarako sivyo ufite amafaranga hari ya mukabarekiwa parano ko kantu ko igitsina gore ko kantu ndakumvise karangya mu mutwe none igitsina gore nta gitsina ufise wowe uri umuhungu igitsina arindira kwanza mbaze ikibazo igitsina gisigura iki uri umuntu akuze ntare ni wigire yuko uri umwana sivyo igitsina kiratandukanye hari igitsina c'igiti umviza I need your comments ndakene commentaire kuko ataje bazi igitsina gore ni guharana igitsina gore umudada muri company ahasize ngo nice mbisa ngo nicare jewe mbwira mbisa nicare nice ngo nuranze jewe uyu cyangwa wondi inyishu media arakamagwa ko uyaje ijyajo nice umviriza kwanza za kuri kwa ntare afise amafaranga apana kuyasha ko jewe amafaranga yiwe hari ya nyesi jewe nyuma muri Belgique abantu basambe je umunsi nogenda muri Belgique ndakubwira ikintu kimwe yavuze wamaze wewe uri kuramura kubera ko urumva uzi ko ndi mama inyishu media ariko wowe wamaze kuvuga yuko uri mama wa Karayi TV sivyo ariko nyimba ako kana umuntu none je gute ko ntarigira mvuga ko ndi mama wa Karayi TV umviza wewe ubanyishu media uyu bavinde nare wowe chibande anko wa Karayi TV je chamande ya jewe je ndi umukozi wanyu aye chamande anti wa Karayi TV umukozi wa nyishu media ariko ikintu cha umviriza kwanza nyishu media Pito no na umviriza kwanza ndakubarira ndishangazi wa nyishu media umviriza koreka gusara mu bakunzi wa nyishu media jaba abantu bancanganije vre wakarasi baho baricaye wamuga kandi umviriza kugira bantu ntare mubuti bandanko umviriza wanzude umviriza nice umviriza ni wa mugani bavuga ati inkuba zibiri ntizisangira igicu inkuba zibiri ntizisangira igicu gute hari fasi aguma akuga kwanze baturindira umviriza baturindira naye ndakura umubwira ikintu nyamufite amafaranga umviriza kwanza amafaranga si ari wowe kuya kwejiwe je n'ukugani manza ubahe kwanza sina nk'umuntu asuzuka mu nyambu unyubaha nyubasi nice manza icara kwanza ana convocation dita icara kwanza uri kuravuga gusuzugura igitsina gore ariko uri kurafata ikindi gitsina gore kandi musanze mushi mufata mwizo icara nakubwire ntare mu buzima ndankumuntu asuzugura jewe nyubaha nkuko ndakubaye tubwire ikibazo nanje nta muntu yiyubaha nta muntu ari yubaha akora ibintu nk'ibi imbere ya kamera nze imisi yose nagiye bakanuka abantu warigeze ubona tugwana n'abantu imbere ya kamera ariko Jeff nanda rufisa ufisina no kutongoza imbere ya kamera banzunzirinde ntare banzurinde ariko ndakubwira kandi kantu kamwe ari nibavuga abanyishu media wari nibavuga yavuze ngo mama wa Karayi TV hano wicaye ngo ntibavuga urumva dispose yuko umviriza ntaye tumenyane vuba umviriza wewe twamenyana wewe waravuye muri Belgique umviriza je ndugaye ikiganiro basi je ndugaye ikiganiro kubera je ndumva muri ko murancanganya mu mutwe umviriza tumenya je nakoze muri wa Karayi TV have design ibiganiro abafasingira barabizi namaze nitore bifuta ngo vuye ngo
ngo muri Belgique ukagasa kungana ko ansanga muri biro nkora singombisa nicara kwa byamikwe aheruka kuzana muri inyishu media acibona umenga ni mama lawo ariko nice umviriza nice ariko niba ari kubigenza uko onye ufata ujana mukozi mu ntare ndakubwira umvira agakurana gwako arakurana n'igitsina ntare umviza kubwira ikintu banicara zomba ngona singombisa ngombisa aho nicara ura basura ari umuntu ubujya busaba tariko kuzana muri inyishu media acayigira umenga ni bossi ngo mama waka aba mama waka asibi barazwi antoreki bakunzi ba inyishu media je nako ndayaga ngaha anye n'abakobwa babiri ngaha anye dukorana muri inyishu media dukorana muri inyishu media niko maskini jeuri anye hasigaye ari kibazo cyane muri inyishu media inkuba zibiri nizisangira igicu uwo mugana abarundi bawuciye bawuzi je vraiment je ibintu byanyu gusa Jesse shaka induru muguma muzara muri inyishu media mukera ko karafisa amanyama gafisa amafaranga ni wibo parakonza ko je bakozi banyishu media yicare tunakata gipini bobo ugari kigani ndagusavye